Amahohoterwa atandukanye aracibonekeza mu ngo zimwe zimwe mu Burundi. Ivyo bigatuma imiryango itarangura neza imigambi y'iterambere, bigaheza bikaba intambamyi muri rwa rugendo Uburundi burimwo ruzobushikana ku mbona kazoza. Amwe muri ayo mahohoterwa twari tumenyereye aturuka ku gupfa ubutunzi no gukoresha nabi amatungo y'umuryango. Uyu munsi hari abakorerwa amabi mu ngo zabo biturutse ku mfunguro mbi bihereza mu ngo. Twifashishije ivyigwa dukesha uruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Inades Formation Burundi, aho muri ya misi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme muri Kigarama umwaka wa 2025, bamaze imisi ibiri i Gitega bahimiriza uko bokinga bakongera bakagwaniriza hamwe amabi afatiye ku gitsina mu kibano, biciye mu guhimiriza abakenyezi ngo bamenye ifunguro ibereye botegura mu ngo zabo nk'inyishu yo gukinga amabi akorerwa abakenyezi, batibagiye kwigiza inyuma imigenzo n'imico ibakumira. Aho hari ingo zaguye mu mahohoterwa kubera kutamenya, bituma ingo zimwe zimwe zisambuka, inzindi zibana nabi kubera hari ibi na biriya bitagenda neza, kubera amagara yabo acumbagira bivuye gutereza ingaburo ziteguye neza, nk'uko umuhinga Bigirimana Jean Claude asanzwe mu vyakora harimwo kubika no kuzigama imbuto, kugwiza no gukingira ibiterwa vya kera ibititaweho, ibikoreshwa nk'imfungurwa n'ibikoreshwa nk'umuti. Yatanze inyigisho muri urwo ruganda. Ico bitwita guhohoterwa mu ngo bikoromoka mu nzira nyinshi. Hari abapfa amatungo, hari abapfa gukoresha nabi ivyo mu rugo, hariho abapfa ingene umwe ameze, hakabaho n'upfa uwundi ingene yamwakiriye, haba ingene yamugaburiye, uburyo yamugaburiye, ndetse n'ingaruka z'ivyo yamugaburiye. Hariho abagore bamwe bafashwe nabi mu ngo kubera uko umugabo yamuziga kumwakira atariko bimeze. Bamwe bakagira ishavu, mbere bagira ico twita kwicuza igituma yazanye uyu mugore, kubera umubiri wiwe uko umugabo yarawukeneye atariko awusanze. No kuvuga ngo ni ihohoterwa rifatiye ingene barangura amabanga yo mu rugo. Kubw'ivyo abagore barata umutwe, mbere bakibaza ko banarozwe, ariko ntibamenye ko vyavuye ingene babuze ivyunyunyu bimwe mu mubiri. Kandi uko ubura ivyunyunyu mu mubiri, hariho ivyunyunyu mu mubiri ubura ugakama amaraso, hariho ivyunyunyu ubura mu mubiri ukabura amazi mu mubiri n'icuya ntushobore kukironka, hariho ivyunyunyu ubura mu mubiri urukoba rukituna, hariho ivyunyunyu ubura mu mubiri amenyo akaregarega, hariho ivyunyunyu ubura mu mubiri amagufa akakurya. Ni nako ubura ivyunyunyu mu mubiri, bigatuma no kurondoka bidakunda. Rero reka dufatire akarorero ku giterwa c'isoya. Mu bagore bakubiswe inkoshi bahohotewe kubera iyo bariko baraganira mu nzu zabo n'abagabo, iyo bariko baganira nk'abakuze, ntibikunde canke bikagenda nabi kubera kutamenya ingaburo. Kenshi usanga biyamira ku ndya zimwe, biswe ngo bari izihambaye bakarya izitwa ngo zaciye mu mavuta n'igitunguru n'urunyanya rukaranze. Zirya zose ni namashugwe, siko zigira akamaro mu mubiri, namashugwe gusa aryohera amaso. Isoya rero ziza gufasha iki? Isoya kubera zirimwo ivyunyunyu vyinshi, harimwo ivyo bita amavitamine, harimwo ivyo bita amasere minero, hariho ivyo amavitamine y'uburyo budasanzwe bita ama omega, hariho n'amavitamine y'uburyo bita amavitamine B9, B12. Izo zifasha iki umukenyezi? Cane cane ku mukenyezi yihereje amata y'isoya, uko aguma ayihereza, umubiri wiwe wose urabomba, aroroha mu mubiri. No kuvuga ngo umugabo wiwe araza kumva yuko umugore wiwe yavuguruwe bushasha kubera iyo ngaburo. Inkoshi yahora arya canke ibitsure yahora ahabwa biragabanuka, agatweguka agasubira kakagaruka.
ni nayo mvo nyene no ku mugabo yihereza amata y'isoya canke akarya ibiva mu isoya harimwo n'inyama y'isoya bita tofi canke akaba yahekenye isoya zikaranze mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, umugabo arashobora guhagarara kandi ntahenuke umwanya muniniya. Ngira ngo aho muca mutahura akamaro k'ibiva mu isoya. Hanyuma izo ngaburo ziba kandi nziza no ku bana kubera ivyunyunyu birimwo bikenerwa n'abakuze ndetse n'abana. Rero ugomba kubomba mu kanwa uzoza uravuga utumye mu kanwa nufungura isoya. Twavuga yuko mu Burundi nta kibazo c'ivyo kurya dufise, ahubwo ikibazo dufise nivyo kumenya ivyo turya n'ivyo dukwiye kutarya. Benshi ivyo dufise turya babirya nabi, bimwe bikabateza ingwara, bikabateza ubumuga, ariko kandi birengagije bimwe mu bimera, bimwe mu biterwa bashobora gufungura bikubaka ubuzima bwabo, bikagabanya n'ingorane bamamwo kandi zitategezwa kuhaba, ivyo bakabipfa. Kubw'ivyo rero abantu nibemere imyaka ya kera siyo tukirimwo, uko dutera dukura niko n'ubwenge bukura, tujane n'ingaburo ibereye, turabe ko twomara kabiri, turabe ko twoshika aho tubona buzukuru. N'ahandi uno munsi usanga umuntu afise imyaka 30 asa n'umuntu afise imyaka 70 mu bantu bakuze bafungura indya kama ndetse bakarya indya z'ubwoko bwinshi, atari uko dufata ngo kubera ibijumbo bizimbutse tugende turya ibijumbo, ugahera ku wa mbere gushika kwa kangahe, imboga zihambaye ugasanga ni sombe. Ariko bisaba ngo abagore bagira ikiganiro n'abagabo babo, abagabo bumvirize abagore babo kugira ngo bashobore kumvikana ingene boshiraho ingaburo ituma bayifunguye ivugurura ukubaho kwabo nk'umugabo n'umugore bubakanye. Dufashe mu binyamikerera turashobora kubaha akarorero k'isoya. Isoya irazwi mu Burundi kandi irimwa hatari hake, naho benshi batayiha agaciro yako. Hanyuma niyo bayirimye benshi bayirima bayirungika ku masoko kugira izikoreshwe n'abandi bantu, mugabo bobo batazi yuko nabo ishobora kugenda ibakosoreye ingorane basanzwe bafise mu kurya ndetse no mu mubiri. Hanyuma turashobora kubabwira mu vyerekeye imboga izi z'ivyatsi, turashobora kubabwira nk'imboga benshi barazizi mugabo hariho n'abatarazimenya zitwa inderama. Zigize iminsi tuzibwira abantu kandi baramaze kubona inyishu zayo, kandi abamaze kuronka inyishu batera babwira abandi ko ibibazo byabo bari bafise vyarangiye. Izo mboga amamuko yazo ni mwishamba, ariko ubu unye abantu batanguye kuzitera mu ngo, ntizisaba ifumbire, nta bintu byinshi zikugoza, nakatsi kirandararira ngaho. Ako onye haba ubumuga bwinshi umuntu agendana n'ingwara nyinshi agendana, kuzifungura byonyene bikusubiza umuntu nk'uko wari mu buryo utigeze ugira ubumuga. No kuvuga ngo ikosora mu mubiri ibintu byinshi cyane, ndetse ikanagukinga no kuronka amasanganya ajanye n'ingaruka mbi y'ivyo twafunguye. Hejuru y'ivyo turajya ku bindi biterwa nk'ibi twita imyungu. Imyungu murazi ko hariho n'abatayikoza mu kanwa, hariho n'abayirya ari uko muganga yayibandikiye, ariko umwungu n'imbuto zawo ni igiterwa gihambaye cyane kugira ngo gifashe haba abagabo canke abagore, ndetse mbere no kubakiri bato, abana bashaka ko ubwongo bwabo bugenda bukura bumeze neza. Turetse n'ivyo hariho n'ibindi biti byaje biva hanze, ariko imboga zavyo ari igitangaza. Ni biti ubiravye canke n'ivyatsi ubiravye bidashemeye, bidateye igomwe, ariko ibanga Imana yabiboheyemwo niryo rihambaye. Turabona henshi hari igiti bita moringa. Moringa ni igiti yewe ukiravye ntabwo giteye igomwe na gatoya, emwe si igiti wo gisaba urubaho na gatoya, ariko ajya amababi yaco ni umuti w'ingorane nyinshi dufise. Benshi bagitaziriye ngo igiti cy'ubuzima, abandi bagitaziriye ngo ntugapfe. Rero
kirya giti arya amababi ni imfungurwa, hariho abazifungura ariko hariho n'abandi ubibabwiye babona ko umengo ubasubije mu bukene, bakabona ko ari ibintu umengo bikozwe n'abantu bataye umutwe, ariko hariho benshi baciyaga, hariho abantu bagishingira intahe ko iyo kitabaco baba akavu baba barakabarengeje ko kuva kera. Turetse n'ivyo hariho izindi mboga za kera ariko ntizigwiriye cyane mu gihugu kubera abantu batazitayeho, imboga zitwa isogo. Izo zisanzwe zikora nka ya miti twita antibiotique duhabwa kwa muganga. Turengeje ngaho hariho ikindi cyatsi abantu benshi bacumva kandi bakakimenya cyitwa igisuru. Igisuru ni igiterwa ciza cyane, kiretse ko nanje ndagikunda, ariko abarundi benshi bamaze kugipima baramaze kubona ko igisuru gihagaze mu kibanza c'abadogiteri 5 canke barenga, kubera gifasha mu buzima bw'umugabo, bw'umugore, bw'umwana, bw'umutama, agapfa ku gihe ciwe ntapfe imburiragihe. No kuvuga yuko ivyo biti izo ngaburo duciye ku mayange zishobora kuzura umuntu ageze kure. Ariko kandi reka tuje no mu byo dukoresha nk'ibirungo. Dusanzwe tuzi ko mu Burundi turakoresha ibitunguru cyane, ibitunguru turabikoresha gose, ariko ngomba nkubwire ngo ibitunguru tubikoresha nabi gose, nabi cyane, na cyane cyane ibitunguru bitukura. Ibi bitunguru rero bitukura ni umuti ukomeye cyane mu gihe duhinduye ingene twari tubikoresha tukabikoresha mu buryo bwa bibisi. Ubwo rero duca twongera ko n'ivyamwa bimwe bimwe nk'indimu. Indimu nayo iza kuza ari umwambiro uhambaye kugira ngo dukoreshe vya bindi vyose twamaze kubabwira. Ndoricimpa Marie-Reine ahagarariye umugambi TAPSA muri Inades Formation Burundi ahamagarira abakenyezi gukoresha ibimera kama mu gufungurira imiryango. Turabona yuko duciye mu bimera twe twirimira mu ngo z'iwacu, mu matongo y'iwacu, dushobora kuhindura ngene tufungura, bigatuma tugira amagara meza nk'abakenyezi, ndetse tugashobora no kubungabunga amagara y'abari mu rugo aho tubaye, na cyane cyane ko abakenyezi ari bo bajejwe gufungurira imiryango. Kamariza Diane ajejwe iterambere dakumira muri Inades Formation Burundi arashima ivyiza bikorwa n'abahurukiye mu migwi 8 y'inderetsi yo mu makomine uwo mugambi ukoreramwo mu mugambi wa gouvernement de Basque mu ntara za Bujumbura, Gitega na Burunga, aho igwanya ikanakinga amabi afatiye ku gitsina. Ngo iyo migwi yarafashije mwe biboneka mu guhindura ingo zari ziziwe n'ayo mahohoterwa. Umugwi w'inderetsi none ukora iki muri rusangi? Kamariza ati urumva n'umugwi uhurikiyemwo bose. Uwo mugwi rero ico ukora urafasha mu gukinga no kugwanya amabi akorerwa abakenyezi canke amabafatiye ku gitsina aba yaduse mu kibano. Ni nk'iyi miryango usanga bavuga ngo zirara zirasha gaca zikazima. Ni nk'aba bantu usanga bariyumvikanira bakabana bidaciye mu mategeko. Murazi ko mu mategeko umugore n'umugabo kugira umuhungu n'umukobwa kugira babane barinda kwiyandikisha muri etat civil. Hari abana bavuka ku bavyeyi batagize ubugeni buciye mu mategeko. Hari aho usanga hari abadamu canke abana batonya canke abakobwa bakiri bato bafatwa ku nguvu. Ariko rero usanga hariho na hamwe mu ngo zimwe usanga nk'umugabo nawe nyene akorerwa amabi afatiye ku gitsina. Umugwi w'inderetsi rero nivyo vyose uza gukora umuntu mbere yuko zamanza zija ku mukuru w'umutumba, zija mu masentare zigabanuka. N'umugwi ujejwe gukinga, nukuvuga ngo amabi yabonetse mu kibano barabitura, bakabumviriza, bakabatunganiriza, bakabaherekeza, hanyuma ibintu bigatora intumbero. Nico iyo migwi ijejwe. Muri iki gihe dufise imigwi ishika ku 8 iri mu makomune atandukanye,
aho umugambi wa guverinoma basque usanzwe ukorera, kandi n'ukuri turashima igikorwa uri kurakora, kuko hariho ingo nyinshi zimaze gusubirana, hariho abantu benshi bamaze gufashwa, hariho abafashwe ku nguvu bajana mu bigo bakabafasha canke bakabatabariza, bituma abantu batigira sinda bibazwa ku mabi ari bari karaba mu kibano cabo. Iyo migwi y'inderetse yo kurwanya amabi no gukinga amabi afatiye ku gitsina afise uruhara runini mu kibano, mu ntumbero yo gukinga no kurwanya justement ayo mabi aba ari karakorwa hirya no hino. Bigirimana Jean Claude asaba abagabo n'abagore kutirengagiza umugambi wo gufungura neza, kuko ari kimwe mu kizana kuramba n'umunezero mu rugo. Hariho abantu bafise umugenzo wo kurya indya z'abasirimu. Inda zaravyimbye, amaguru yaravyimbye, ariko iyo hageze ko igikorwa c'umuhira gikoreka, ntigishobore gukoreka, kigatera ishavu uwo bagikorana. Muri ico gihe uwo muntu apfana ishavu nawe abahohotewe. Bitabaye ku mugore biba ku mugabo. Tubahanura ubwa mbere na mbere ngo mu vyo dufungura tuze twiyubara, ntitugume ku ndya z'ubwoko bumwe. Turafise ubwoko bw'indya zituzanira ivyunyunyu bishira imibiri yacu ku rugero. Ntituvyimbagane canke ngo tudendebukigwe mu nguvu. Kugira ngo ushobore kuduza ikivi biragusaba inguvu, kandi izo nguvu kugira uzironke bigusaba ivyo ufungura. Rero ntitwirengagize ziriya mfungurwa ngo nuko twazibonye ziribwa n'abantu bakenye. Rero haba abantu baba mu bisagara, haba abantu bize menshi canke bakora mu ahantu hubahitse, zirya ndya ziva mu bimera ntibaze bazigize kure. Benshi uno munsi igitabazi, igitoki, ifiriti, izo nizo tubona kumengo ni indya z'abantu bateye imbere. Ariko turabahanura ngo nibashiremwo imboga n'ivyakatsi bisa n'urwatsi rutoto bitandukanye dusanga ngaha mu gihugu. Ababa mu ntara za ruguru, ubu buzima bwo hagati mu gihugu abirimizi bobo bishwe no kuvuga ngo izi mfungurwa ko tuzifise nizo gushora. Twarabonye ko amagi ari amwe mu yavamwo ivyunyunyu bihambaye muri kariya kantu k'umuhondo kirigi gashobora gufasha abagabo. Ariko umuntu afise inkoko zitabatora barungika ku masoko. Ariko kandi bobo bagaca biboherera ku ndya ziciriye bugufi zitavamwo amahera menshi. Ugaca usanga ivyunyunyu vyari gutuma ashobora kuduza ikivi mu rugo rwiwe atavya gifise. Kandi iyo umukenyezi wiwe aramutse aronse inyigisho akamubwira ati reka dufungure ibi, amufata nk'uko umengo amuzaniye imiti canke agomba kumutegeka, aho aca arya inkoshi n'ubuhiri butari buke. Kamariza arahanura abakenyezi afatiye ku ngaburo botegura mu ngo zabo. Impanuro twoha cane cane abakenyezi nuko bomenya ivyangombwa bateza gutegura mu miryango kugira ngo bakigwe neza, kugira ngo imigenderanire yabo n'abashinga ntahe babo ibe myiza kurusha, bakoresheje ibintu kama, bakoresheje ingaburo nziza ziri hafi yabo basanzwe bafise, bijya basanzwe barima, imboga, ivyamwa bifasha kugira ngo umubiri wabo ubandanye umera neza, hanyuma n'imigenderanire hagati yabo n'abashinga ntahe imere neza, gutyo babe bakinze amabi basanzwe bakorerwa mu ngo. Imiryango iki gihe ngo irasinzikajwe n'ibinyobwa. Abagabo, abagore, imisore n'inkumi ndetse n'abana bariko bihereza iki gihe mu kajagari. Umuhinga Jean Claude asaba abazihereza kwisubirako. Ubu hasigaye hariho inzoga z'ubwoko bwinshi cyane, ibinyobwa bimwe bizwa amazina n'ibindi bitazwa amazina. Uko rero bavyihereza bijya binyobwa biri mu bintu bifuta ivyunyunyu biri mu maraso yabo, na cane cane ko baza gusanga baramugaye mu bice bimwe. Kunywa
ntivyari bibi. Mugabo gutoragura ibintu vyose wumva wonywa kugira ngo biguheze inyota canke bigutere kumva ususurutse ni amakosa. Nimba tunywa, reka tunywe umwuga umwe kandi tunywe neza. Kirazira kunywa aho umuntu mu kibanza cyo kurya anywa akararira inzoga. Muri ico gihe ingorane muri rya hohoterwa niri, umugabo yaje yanyoye ibya binyobwa duhejeje kuvuga, akaba yaciriyeyo brochette y'igitabazi, nashika muhira we yumva haze. Wa mukenyezi yamuteguriye za mboga zimwongereza amaraso, wa mukenyezi yamutegurira twa tundi twose twavuze, abimuhaye asunikira hiyo. Kandi wa wundi yari yamurindiye ngo basangire, nawe acababara. N'iryo ni ihohoterwa. Ni benshi mu bakenyezi usanga yarindiriye umugabo kugira ngo basangire, umugabo akacaza yahaze, umugore nawe yituye kwingiga ngo arindire uko basangira, akaruhira atabiriye, wa wundi nawe inzara iriko iramudigadiga. Urumva rero ko izo mpanuro aboshaka bozumva kugira ngo turabe ko twomara kabiri. Uwufungura neza araramba, uwufungura neza agabanya umurindi wo kuja kwa muganga. Ahantu babwira ko hariho abantu inzira zija kwa muganga kuri bo zamaze kumera ivyatsi kubera uburyo bafunguramo. Uwogomba yovyumva uko izi ni impanuro zisanzwe kandi ntizigugwa. Icifuzo nuko abarundi kuba ku Burundi dukomeye, tugakora ibikorwa biduteza imbere, tugashika kuri zambona kazoza zo mu 2040 60 tugihagaze tutajegenyutse. Hariho abantu no munsi usanga bameze imvi bakiri abana kubera ivyunyunyu babuze mu mubiri. Usanga umuntu yunamye kubera kubura ivyunyunyu mu mubiri. Ugasanga umuntu ameze ukuna kuriya yarumye yarumutse kubera kubura ivyunyunyu mu mubiri. Ubu rero ikindi nanje nosaba ko abantu bose bashobora kuba bafise ijwi rishikira imigwi y'abarimyi ko bo bagwiriza inyigisho zijanye n'ingene bafungura n'ivyo bafungura. Abigisha barahari kugira ngo ntitusange mu ntara abantu barageseye. Je naragiye ahantu nsanga abo turiko turavugana bose ndabasumvye nka bose ndabasumvye imyaka, mugabo bose bashaje. Ngerageje kuraba nsanga biva ukuntu barya kandi ibintu byo kurya babifise. Rero abarundi ivyo turya turabifise, ico tudafise n'ubumenyi bw'ingene tubirya. Icanyuma no rangiriza ko ni ukugwanya ico twita imigenzo cyane mu gufungura. Aho tubona ngo iyi mfungurwa ni yiwacu, imfungurwa ziwacu ntidushobora kuziheba. Ugasanga umuntu imfungurwa yitwa yiwabo ngo nuko yayikuriye koko yakuze iwabo ariyo barya, niyo yo kumutaga, niyo yo mwijoro, niyo yo kuwa mbere gushika kwa Mungu. Urumva ivyo byose biratuma abarundi tugira amagara make. Wanashima niyo bitabonetse watumye bitaboneka abihanirwa. Mwomenya ko imwe mu miryango yari ifise imijyano itandukanye yamaze gutahura akamaro k'izi nyigisho, ubu bibaniye mu mahoro n'umunezero.